Kazoza FM. Be your own boss. Nshuti bakunzi ba radio Kazoza FM ijana na gatatu n'ibice bitatu megahertz ijwi ryo kugwiza umwimbu ndabaramukije cyane nizere yuko aho muherereye bimeze neza kuri micro ni Emeline Shemeza mu buhinga bw'ivyuma ni King Leandre nibaza gutuma amajwi abageraho neza atankumanzi. Ikiganiro ni natwe turashoboye mwama mukurikirana zino saha nyene mwama mushikirizwa nanje kuri no musi nyene aho twama tubabwira uburyo abagendana ubumuga nabo bashoboye kwiteza imbere ndetse bagakora imirimo itandukanye nk'abandi. Muri studio sindi jenyene uyu musi mfise umutumire muraza kumwumva mu kanya aho tugiye kuganira ku ngingo nkuru ivuga uburyo abagendana ubumuga nabo bashoboye gukora itangazamakuru canke bashoboye gukora umwuga wo kumenyesha amakuru mu buryo butandukanye kandi bakabigira neza nk'abandi. Umutumire ni Emmanuel Nshishahayo agendana ubumuga akaba afise televiziyo yitwa Musiri Champion TV akaba ariwe turi kumwe hano muri studio za Kazoza FM. Emmanuel ndaguhaye ikaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeye cyane? Imana yamfashije kwere numva nta musonga afise. Ego wihaye ikaze mu kiganiro natwe turashoboye. Murakoze. Ego Emmanuel nkuko mumwumvise nabibabwiye afise televiziyo yitwa Musiri Champion TV. Nibyo niko bavuga? Nibyo ni Musiri Champion TV. Ijwi ry'abagendana ubumuga. Okay, ijwi ry'abagendana ubumuga. Uyu munsi rero murumva yuko ibintu ari byiza muri studio za Kazoza FM no kuvuga ikinyamakuru cahuye n'ikindi kinyamakuru. Yego, mu bisanzwe dutegezwa gukorana kuko dukora bimwe. Ego cyane. Reka batumira amate hanyuma uce tugarukana Emmanuel Musiri Champion TV. Emmanuel Nshishahayo arongoye ikinyamakuru Musiri Champion TV ngira ngo muheje kumwumva n'ijwi giwe. Mbega Emmanuel woshaka kutubwira abantu benshi baribaza ngo mbega ngo abantu bagendana ubumuga ngo nabo ngo barashobora ngo nko gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ukumva nyine ntibavyumva bakibaza ukuntu bigenda, ariko nkawe usanzwe ugendana ubumuga n'ubumuga bw'amaguru wewe kugira ngo ushobore gutangura ikinyamakuru Musiri Champion TV byagenze gute? Mbega woba ari byo wize? Mbega yoba ari tanga yawe wabyiyumviriye gute? Ubusanzwe iciyumviro caje umuntu wa mbere yatanguye kukizana nkuko mu byumva kuri iryo zina yitwa Musiri Fidel. Ntakunda kuba ari ino niwe yambariye ati ibyo byose turakwiye kugira iki televiziyo ituvugira yerekana ibyo dukora kuko ico gihe twabigira nta televiziyo nimwe yariho yavugira abagendana ubumuga. Bon tuca turabishira mu ngiro turiyumvira ingene tubigira biciye mu mategeko turagenda no muri CNC mpaka turemererwa twemerewe mu kwezi kwa gatanu niho twemerewe mugabo twari twatangwe gukora neza na neza mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane uno mwaka 2022 uwo mwaka nyene. Yego. Okay, mwebwe urumva nkuko mubitubwiye nuwundi yitwa Musiri yatanguye ico ciyumviro cyo gukora iyo televiziyo ijwi ry'abagendana ubumuga. Mbega muri iyo televiziyo yanyu Musiri Champion TV ku mwaka umwe mumaze muyitanguje ndetse utaranakwira murabona bigenda gute? Bigenda neza? Mbega ni mwebwe nyene mwebwe mwasubiriye uwo Musiri Champion TV? Uwo Musiri ni mwebwe musanzwe muvyikorera mukaba kamera mukaba journaliste byose mukabishobora bimeze gute? Mu bisanzwe jewe ndayirongoye imbere y'amategeko ngaha
mugabo ndayihagarariye ariko uwo musiri niwe yanditswe mu mategeko kuko ntakunda kuba ari ngaha muri iki gihugu. Jewe rero kubera mba ni ngaha nije byose nca ndabiraba ariko nkuko bivuze si nkamera ngo mbo mu journaliste oya jewe ndayirongoye ubundi turafise abakameramane turafise abajournaliste yego mbega nk'uwo bayifuza kuza kubagendera canke yo bayifuza nyine kuza kumenya neza ingene mu Series Champion TV ikora yo batora gute yo bakura hehe? Murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere ikintu yokora yobanza kuja kuri YouTube. YouTube uhageze ukandika musiri nuko nyene mu cyumva musiri mu kirundi ni kirundi musiri Champion TV champion nyene kujya ko mu gifaransa bica biza ucubona rero ibiganiro byose twakoze. Hanyuma ukeneye kuza kuturaba dukorera kuri Boulevard de l'Eprona numero 13 ahantu kuri building Global Business niho dusanzwe dufise ibiro. Ari telefone nayo uwo turondera kuri 61 46 74 72 ego aho cyo dutora kandi inkuru zose dukora kuko niho tugitangura muravyumva nitwoshobora gukwira igihugu cyose. Abantu rero bamaze kutumenya nibo baza baratubarira ati ngaha ari inkuru itangaje hariho ibi nibi tukaca dusimbirayo tukagenda kugira n'umuntu yoba ariko aratwumva n'ubu akabazi yuko hariho inkuru itangaje atwakure hanyuma tugende dukora akazi. Ego urakoze cyane inshuti bakunzi ba Radio Kazoza FM n'ikiganiro natwe turashoboye murashobora kugira ico mubaza umutumire mu kutwandikira message canke mukadutelefona ni numero 72 23 72 23 canke 62 24 mugashobora gushikiriza ico mwifuza hanyuma umutumire ari hano ku bwanyu. Mbega nkuko ubitubwiye ngo umwebwe mwatanguye iyo television ata muntu canke ikinyamakuru kihari gishobora kuvugira abagendana ubumuga mukibitangura ndetse n'ubundi umva muracari mu ntango nta mpambamye mwoba muhura nazo muri ako kazi na cane cane nkuko tubizi hano mu gihugu cacu c'u Burundi abantu bagendana ubumuga ubusanga nyene biracari hasi cyane ivyagateka kabo. Mbega nta ntambamye mwoba muhura nazo muri ako kazi kanyu kitangaza makuru? Akazi ingorane duhura mu kazi sinke ingorane ya mbere itubabaza kandi mu busanzwe ni kubera kutarajijuka. Abarundi ntibarajijuka. Umurundi urashobora kugenda kumwaka inkuru kumusaba uti tuganire kuvyerekeye naho abari inyungu yiwe ukumva banje ashaka kubanza kugusaba amahera. Ico ni ikintu gitangaje ari inyungu yiwe ngo wewe wamubaza uti none tugomba gukora kuri ivyo bintu vyawe kugira ngo umenyekane akobarira ngo yangu uri kuraca amahera ngo nanje mbarira urumva iyo ni ngorane amfete abantu abarundi ntibaramenya akamaro kitangaza makuru. Bugitangaza makuru ni ku nyungu yujya muntu ari karavuga kuko baba muhaye occasion yo kuvuga ingorane afise canke kurangirisha ibintu vyiwe. Ego iyo niyo ingorane ya mbere. Bo ingorane ya kabiri niyo kwiyunguruza. Turacari bato turacari nabari yuko twatanguye neza na neza mu kwa kane tutanguye mu kwa kane ubu tukaba turi mu kw'icenda biracatugora nta ntituriyunguruza turi abantu dusanzwe tugendana ubumuga kwiyunguruza ata modoka dufise biracatugora. Yego urumva turacaterereza amakungu abantu bose abagira neza ntamwe bo bishobora kubera nivyo turiko turakora ni ibintu biriko birafasha abantu. Hari abantu benshi bamaze gushima ibikorwa turiko turakora tumaze gukora. Nico gituma dusaba ko abantu bojijuka bakadufata mu mugongo kugira ngo tubandanye dukorera Uburundi n'abarundi. Yego
ego urakoze mbega muratubwiye ko mugiterereza mushobora kugira ikibazo ca déplacement kubera ata modoka mufise mbega muba mufise hoho ibikoresho bikwiye byanyu atari bitirano bimeze gute kubijanye n'ibikoresho byo gukoresha uyu mwuga wacu ibikoresho sinova ngo birakwiye kuko novuga ntibirakwiye n'imiburi buri abatwa dufise basi n'ibikoresho byogenda birakora muri province ariko dufise bike kabisa ku buryo nkamwe hoba nk'ama evenement ashobora kubera rimwe nk'atatu ntavyo twoshobora umva ni hahandi niyo umuntu adubariye inkuru turamubarira duti reka tuzoza umunsi unaka kugira tumushire kuri rendez-vous kubera dufise ibikoresho bike ari nkamwe tugize amahigwe tukaronka ibikoresho byinshi dufise abantu benshi bama bari ko baratubera kandi mu Burundi bwose kugira ngo tugende tubakorera inkuru kandi ingorane zacu nuko burya abantu bagendana ubumuga n'abantu novuga nti bari inyuma no mwiterambere yego n'abantu bari inyuma mwiterambere ugasanga bafise ikibazo bari kure hariya mu misozi kugira uzoshikeyo urumva n'umunsi wose uwo munsi dukoresha amahera menshi ya déplacement uwo munsi nta kindi kintu tuza gukora kamera iba yagiye umucu nahise ni yabari umva bica bigorana no kuvuga ibikorwa bigenda buke nkamwe tugize amahirwe tukaronka nk'umuntu yodufata mu mugongo akaduha ibikoresho nukuri hariho umuzigo leta yikoreye burya tworemurura yego kuko burya iyo umuntu abayeho ari ntaho nikora burya n'umuzigo kuri leta ibyo abantu ntibarabitahura ego ariko nyine buke bitera biza guko natwe turashoboye kumugara n'ibisobanuro nyine ko kudashobora kandi uko mwebwe musanzwe muri ijwi ry'abagendana ubumuga ndetse mukaba n'ijwi ry'abantu bose burya iyo ukora umwuga wo kumenyesha amakuru uburi ijwi ry'abantu bose byumvikane ko nyine uko biri uno munsi siko bizoba bimeze ejo tubyizere ko bizohinduka rero bakunzi ba radio Kazoza FM ngira ngo mwabyumvise Emmanuel ariko aratubwira ingene akora umwuga wiwe w'itangazamakuru kuri televiziyo Champion TV ngira ngo mwabyumvise ingene ico kinyamakuru catanguye murumva yuko hakiriho intambwe ndende kugira ngo bashobore gukora neza atakibazo bafise mbega Emmanuel niki wewe wosabare abariko baratwumviriza baba abagendana ubumuga canke abandi ubwabo kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru mu bantu basanzwe bagendana ubumuga nawo umenyekane ndetse n'abantu babe banshi mu gihugu bakora ako kazi jewe ico no babarira no saba ubwa mbere na mbere abarundi ni bajijuke bumve yuko umumenyesha makuru ntabaje gusuma urusaku ntabaje oya ni neza y'uwo muntu ahubwo uwo muntu aje gukorera ko ikiganiro iyo nibamenye gutanga amakuru nibamenye kuvuga kuri mikrofone ntibarabe ngo ujya muntu ngo ariko yinjiza amahera oya nibaraba ahubwo bobo ico binjiza ikindi kintu twosaba abantu kujijuka nuko bomenya ko amaradiyo iyo ahari ari inyungu zabo ni inyungu zabo gutyo bakabitura bakabaha inkuru batabagoye yego hanyuma ikindi novuga no hanura abantu burya kubesha si vyiza kubesha si vyiza n'Imana murazi yuko ibitubuza kubesha si vyiza nibatanga inkuru hari mu kuri ni vyiza cyane gose kuko birafasha burya ukuri kwama iyo kugeze ahantu kurakwiragiza ni nk'umuco umuco ntiwigera uba mubi yego ego urakoze cyane tutararangiza ikiganiro woshaka kutubwira mbega musili Champion TV mwoba mumaze kugera nko ku ma video angahe ko numva mutamaze n'imyaka myinshi mutanguye murabona abantu bariko barabakurikirana ari banshi bimeze gute ego urakoze kuri ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane
abantu badukurikirana turamaze kubona ko ari benshi cyane bariko baragwira kuko nikibitwereka yuko tudatamba twirorera n'abantu tumaze gukorera inkuru nk'ubu nk'akarero gato nsubiye inyuma murabona ko ndavuga ntebo ko baduha amakuru dufise abantu benshi twatangarije ingorane bafise turaberekana kuko urumva ko ari televiziyo turaberekana ingene bakora ingene babayeho abantu bararonse abantu babagira neza babakura muri iyo situation mbi barimwo abantu bo hanze barakurikirana iyo televiziyo hanyuma baraza barafasha abo bantu twerekanye no kuvuga neza yuko Musiri Champion TV iriko irakora kandi irakundwa kuko irakurikirwa n'abantu benshi cyane amavideo tumaze gukora n'amavideo menshi cyane sinaharuye neza mugabo ndazi yuko ntari munsi ya 60. Okay, ndumva mugeze ku ntambwe ishimishije. Mbega ni iki mwoba muteganya gukora nka Musiri Champion TV? Ni iki muteganya gukorera abantu bagendana ubumuga nkuko musanzwe muri jwi ry'abagendana ubumuga mu majambo makeyi? Abantu bagendana ubumuga tushaka yuko dukorana bamenyekane. Icatumye tuza nuko twashatse hari abantu usanga bakora ubuntu bw'umwuga ugasanga ntibagira aho babwerekanira canke tugahamagara abantu b'abategetsi tukababarira ingorane z'abagendana ubumuga ko burya ingorane hajya mu Kirundi baravuga bati umusonga wobwirwa n'uwawurayeko nta muntu yo kuvugira ingorane wewe utazivuze ngo azivuge neza twebwe tugendana ubumuga nitwe tuzi ingorane dufise abandi batazi no kuvuga twashatse yuko tuza turivugira tuza turavuga ingorane dufise twebwe nyene kugira ngo abantu bavyumve hanyuma abategetsi bamenye ivyo bakora kuko burya natwe turijisho ry'abategetsi barashaka yuko abene gihugu babo bamererwa neza mu gihe rero hari abantu bibagiwe urumva twebwe turiho kugira ngo tubanyegurure bamenyekane bumve yuko ingorane kanaka ziriho hanyuma abategetsi bacu bazikorerako. Ego urakoze cyane Emmanuel Cishahayo niwe mutumire twari dufise uno munsi mu kiganiro natwe turashoboye nizere yuko nitwongera kugutumako uzosura kuza. Nzoza cyane gose kuko ndaza akamaro kimenyesha makuru. Urakoze cyane turagushimiye kuba waje mu kiganiro natwe turashoboye cuno munsi. Hanyuma rero bakunzi bacu mwari muduteze yompi ikiganiro cacu natwe turashoboye kirangiriye hano ngira ngo mwumvise byinshi kubijanye n'uburyo abagendana ubumuga nabo bashobora gukora umwuga witangaza makuru ndetse uyu munsi twabazaniye uwirongoye ikinyamakuru Musiri Champion TV ngira ngo mwamenye byinshi mwakoze rero kuba mwatwumvirije mwakoze kuba hari ico kiganiro kibamariye yari Emeline Shemeza kuri micro na King Leandre mu mashiga tuzosubira nk'aya mango bye bye. Kazoza FM, be your own boss.